Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kabiri igenekerezo rya 27 Ruhuhuma 2024. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira ijoro ryiza. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye. Ano makuru rero hari buze kugaruka cane ku ngingo nkuru zikurikira. Muri ano makuru ndibutangure nkushikiriza inkuru ivuga ku gikorwa ciza cane ca Musitanteri Alexis Ntunzwenayo wa komine Nyamurenza. Musitanteri wa komine Nyamurenza yo mu ntara ya Ngozi Alexis Ntunzwenayo yaragendeye abanyeshuri bava muri iyo komine biga muri kaminuza y'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura. Aho hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 25 Ruhuma 2024. Yaje abagemuriye ibiro 400 vy'ibigori n'ibiro 100 vy'ibiharage. Abanyeshuri bashasha baherutse gutangura kaminuza yarabageneye umwe wese rame de papier imwe zo kwandikako ivyigwa. Musitanteri yavuyeho hanabemereye ko komine igiye kwiga ingene yokota inzu abanyeshuri bashasha bava i Nyamurenza bohora bashikiramwo baje gutangura kaminuza y'u Burundi i Bujumbura. Vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi Parisemu irasaba leta y'u Burundi guhungura abahunze igihugu. Ishirahamwe Parisemu rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kw'iterambere rirama. Ririko rirasaba leta y'u Burundi guhungura abarundi bahunze igihugu kugira nabo bashigikire mu iterambere no mu kubaka igihugu. Ni nyuma yaho kuri uyu wa mbere Igitega habaye ihuriro ry'imboneza mu gihugu rihurikiyemwo abarundi bose mu bisata bitandukanye rikaba ryaratunganijwe na leta y'u Burundi. Vyinshi navyo kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi Evariste Ndayishimiye na mugenzi we w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame barasabwa kubungabunga amahoro n'umutekano mu karere. Uwurongoye igihugu ca Sudani y'Epfo Perezida Salva Kiir hakaba hasanzwe arongoye ibihugu bihurukiye mu muryango wa Afurika y'ubuseruko EAC aratera akamo Evariste Ndayishimiye na Paul Kagame guterera mu kubungabunga amahoro n'umutekano mu karere na cane muri Kongo. Ni nyuma yaho Salva Kiir hagendeye ivyo bihugu bibiri muri iyi ndwi twaraye turangije. Kubw'amakuru dukesha radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, Salva Kiir yamenyesheje abakuru b'ibihugu bose ko amasezerano y'i Nairobi ndetse n'i Rwanda bitegerezwa gushirwa mu ngiro kugira umutekano ntubandanye uhungabana muri Kongo. Vyinshi navyo kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idodindo ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ano makuru ku buryo burambuye rero nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ku gikorwa ciza cane ca Musitanteri Alexis Ntunzwenayo wa komine Nyamurenza. Musitanteri wa komine Nyamurenza yo mu ntara ya Ngozi Alexis Ntunzwenayo yaragendeye abanyeshuri bava muri iyo komine biga muri kaminuza y'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura. Aho hakaba hari ku munsi w'Imana uheze igenekerezo rya 25 Ruhuhuma 2024. Yaje abagemuriye ibiro 400 vy'ibigori n'ibiro 100 vy'ibiharage. Abanyeshuri bashasha baherutse gutangura kaminuza yarabahaye umwe wese impapuro rame de papier imwe zo kwandikako ivyigwa. Musitanteri yavuyeho hanabemereye ko muri komine bagiye kwiga ingene komine yokota inzu abanyeshuri bashasha bava i Nyamurenza bahora bashikiramwo baje gutangura kaminuza y'u Burundi i Bujumbura. Iki ni igikorwa ciza cane. Pacifique Ninahazwe dukesha iyo nkuru hakaba agira ati ni igikorwa ciza cane ca Musitanteri camukoze ku mutima.
ati nguyu umuntu yibuka koko iyo yavuye. Pacifique Ninahazwe ati iyo nibutse ingene twabaho muri kaminuza y'u Burundi ndiyumvira uko abanyeshuri babayeho ubu bikansiga. Umunyeshuri baha ibihumbi 60 by'amafaranga y'amarundi ku kwezi bakamusaba kuyapangamwo i Bujumbura, kuyasumamwo, kwiyunguruzamwo, kuyaguramwo impapuro n'ibindi bikoresho umunyeshuri akenera muri kaminuza, eka n'utundi twankenerwa sinumva ingene bishoboka. Abafatira izi ngingo abanyeshure ni abantu turi mu runganwe rumwe, twafashwe co kimwe n'igihugu mu gihe twari muri kaminuza. Nabaye mu bigo vya kaminuza kuva mu mwaka w'1998 gushika mu mwaka w'2002. Ni ukuvuga ko navuyeyo hasigaye imyaka 3 ngo CNDD FDD ifate ubutegetsi. Ico gihe leta yaduha aho tuba heza, imfungurwa nziza, ni ukuvuga amata, agafiriti n'akanyama. Ikaca yongerako agafashanyo k'ibihumbi 3 by'amafaranga y'amarundi ku kwezi. Muri iyo myaka idolari ry'abanyamerika ryavunjwa hagati y'igihumbi n'igihumbi amajana abiri by'amafaranga y'amarundi. Ni ukuvuga ibihumbi 25 by'amafaranga y'amarundi y'uno munsi. Umunyeshure umuhaye ibimubeshaho vyiza ukaca umwongera ibihumbi 25 by'amafaranga y'amarundi buri kwezi yo kugura agasabuni, woba umukoreye ikintu kidasanzwe. Ico gihe nta kwezi kwashobora kurenga tutararonka buruse y'ukwezi. Abategetsi mwabayeho gutyo, ni kuki mudafata gutyo barumuna banyu? Uyu munsi iyo numvise abanyeshuri bamara amezi 3 canke 4 bataronkejwe agafashanyo kabo, umutima uravunika. Ndiyumvira umwana wa Rukoti yavuye i Cendajuru mu Cankuzo, i Bwabarangwe, mu Kirundo, mu Kayogoro, i Makamba, akaza kwiga muri kaminuza i Bujumbura ata nshuti n'imwe ahafise, bikansiga ingene abaho ayo mezi yose hatagafashanyo. Alexis Ntunzwe nayo nabere akarorero abastaneri bose. Uyu mustaneri yakoze ibi nagumye ndamwiyumvira ko kuva numvise iyi nkuru. Sinkekeranya ko nawe yize muri kaminuza y'u Burundi. Kubona yiyumvira kugemurira imfungurwa abanyeshure biwe, ntanyeka arazi ubwo buzima butoroshe abanyeshure barimwo i Bujumbura. Kuba kandi yiyumvira gukota inzu abanyeshure bashasha bava i Nyamurenza bazoshikiramwo, ntanyeka harazi ingene bigorana kuronka aho uba ariho ugishika i Bujumbura. Abana ba ruguru nka twese twaragize ico kibazo. Mu gihe canje twari dufise amashirahamwe y'abanyeshure bavuka mu makomine amwe yafasha cane, maze abanyeshure basanzwe muri kaminuza bagaha indaro abanyeshure bashasha bava hamwe. Nivyo ico gihe twita manku, gutyo ntawabura indaro. Ariko uyu munsi ivyo ntibishoboka. Kumbure Mustaneri Alexis Ntunzwe nayo harafise umwana yinjiye muri kaminuza. Kumbure yarabonye ingene vyamugoye kuronka indaro y'umwana wiwe, ariko yari gushobora gufasha umwana wiwe hakaca yihoza aba bandi. Ariko yaciye yiyumvira inyishu yofasha abana bose bava mw'ikomine yiwe bakaja gutangura kaminuza y'u Burundi i Bujumbura. Ubu nibwo burongozi nyabwo. Mu by'ukuri leta irakwiriye kwiga ikibazo c'abanyeshure ba kaminuza bava mu ntara za ruguru bakaza kuba i Bujumbura. Abategetsi nibabe abavyeyi biyumvire umwana wabo avuye i Bujumbura akarungikwa nko mu Cankuzo, bakamutegeka kwibeshaho hatarundi rufaranga afise kiretse ibihumbi 60 by'amafaranga y'amarundi. Kubera abategetsi bazi ko umwana wabo boca bamuha ayandi mafaranga amubeshaho, ntibibakundira kwiyumvira umwana wa Rukoti. Ndasavye Perezida Ndayishimiye, General Ndirakobuca n'umushikiranganji François Havyarimana bafate ingingo, bafate umwana wabo bamuhe amafaranga atarenga ibihumbi 60 by'amafaranga y'amarundi ku kwezi, bace bamusaba kuyabamwo amezi 3 i Bujumbura bapanze kandi bisumira, barabe uko bigenda. Nibabikora amezi 3 bagasanga umwana wabo habayeho neza, bazoce babigumiza gutyo ku bandi bana bose b'u Burundi.
none ntibatahura ko ari leta mvyeyi, ni ukuvuga leta ifata abana bose b'igihugu co kimwe. Musitanteri Alexis Ntunzwenayo komera kuri iryo banga. Musitanteri Alexis Ntunzwenayo ntawe nzi, ibindi akora ntavyo nzi, ariko uyu mutima w'ubuvyeyi Imana imuhezagire. Musitanteri ntuheshe no hanyuma urasubira ubagendere gutyo nyene. Uwo mugambi wo kubapangira inzu ntuze uwuhebe, bikunze urashiraho urunani rw'abavyeyi bafise abana biga muri kaminuza y'u Burundi i Bujumbura, mwigire hamwe ingene mwoza murabashigikira. Abo banyeshure nibiga neza nibo bazogaruka gushimira komine yabo bayiteze imbere, komine itabibagiye nabo ntibazoyibagira. Abapoyuzi mwese mukurikira runo rubuga ndabasavye musige akajambo ko gutera intege Musitanteri Alexis Ntunzwenayo. Abandi bobo bafise abasitanteri bamaze gukora nka Alexis Ntunzwenayo, namwe nimugende mutabatubwiye kandi mubasigire ubutumwa bwo kubashimira. Uwukora ivyiza arabereye gushimirwa. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni kimwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.